Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu musanzwe mushikirizwa mwateguriwe na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nkunze kubana namwe mu kiganiro nk'iki gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba y'umunsi, ritubere ijambo ryo kuzirikana ko koko murabizi neza umuntu kugira ngo abeho arakenera gufungura, haba mu buryo bw'umubiri umuntu ategerezwa gufungura, haba no mu buryo bw'impwemu, mu buzima bw'ukwizera naho nyene ni ngombwa n'inkenegwa ko aronka imfungurwa canke imfunguro z'umutima. Dusangira aya majambo abonekana muri Zaburi, nizera ko batari bake bamaze kuyasoma canke bamaze kuyumva, bamaze kuyigishwako. N'amajambo ari muri Zaburi ya mbere, dusoma imirongo 3 ya mbere twumve ijambo twokura muri ano majambo umuntu yokwirigwana, yokwiyumvira ko yogira iryo kumedita ko uyu munsi mu bikorwa aba agiye kwirigwamwo. Aya majambo avuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo nipfuje gusangira namwe nabonekana muri kino gitabo c'amazaburi. Twama twavuze ko amazaburi ari indirimbo, ari amakantike Abisirayeli bagiye baririmba muri kahise kabo. Murabona muri kino gihe harabaho indirimbo zikamenyekana yuko ari umudiho w'igihugu kanaka, bakamenya yuko ikizede ari umudiho wo muri Kongo cyangwa se muri Zaire ya kera, bakamenya yuko igisirimba ari c'abanyamulenge, gikomoka mu banyamulenge, bakamenya yuko umuyebe n'umurisho, abatimbo, ibiki n'ibiki bivanye n'akaranga kabonekana muri izo ndirimbo cyangwa se muri uwo mudiho cyangwa se muri izo ntamba, bakavuga ngo ibi bikomoka hariya, ibi bikomoka hariya. Rero munyemerere mvuge yuko izi zaburi zikomoka mu Bisirayeli, ari indirimbo baririmba, kandi izo ndirimbo zagaragaza ubuzima novuga ngo bwa buri munsi bw'umunyezaburi cyangwa se bw'umuntu yaba agizente asenze canke aririmbye akoresheje zaburi, kuko amazaburi yarimwe amashimwe ku baba bagiriwe neza n'Imana, bagize umugisha. Amazaburi yarimwe amasengesho ku bariko barasenga Imana ngo Imana dutabare, Imana tugirire neza. Amazaburi yarimwo ubutumwa butandukanye umwe wese ashobora kwirabamwo akibonamwo. Twaravuze mbere yuko uwitwa Calve wewe yagize commentaire avuga ngo amazaburi ayagereranya n'icirore, kuko icirore nico ngo umuntu ari we wese, abe muto, abe mukuru, abe uvyibushe canke uwonze, abe umukire canke umukene, umuntu wese yiravye mu cirore aribonamwo, arisangamwo. Rero bigomba kuvuga ngo aya mazaburi nta kintu na kimwe, nta jambo na rimwe, nta butumwa na bumwe umuntu yokenera atoronkamwo. Imana yacu nidutabare. Singomba gutebera muri ivyo umuntu nge ntihari nyine usanga ibintu vyitayemwo. Mugabo ngaha tubonye uno mwanditsi w'izaburi avuze umuntu w'umuhirwe, avuze ngo hahirwa umuntu. Uyo muntu nawe twabonye ngaho yavuze ngo ni umuntu arangwa na bino bintu bingahe yavuze. Icambere yavuze ngo nimba hariho umuntu w'umuhirwe, harahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi. Novuga ngo mu nama z'ababi ni hahantu usanga novuga ngo ugasanga akagroupe kagira amanama, kagira imigabo n'imigambi y'ibibi bokora.
tugire gutya twibe banaka, tugire gutya duhombye banaka, tugire gutya bigende gutya, canke se urya mukobwa tumugire imigabo ini impaka turuhuke tumusambanirije, canke tugire ukuntu mpaka naka tumute muri uno mutego. Inama z'ababi, inama zigamije gukora ikibi muri sosiyete. Aravuga ica kabiri avuga ngo umuntu adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Guhagarara mu nzira y'abanyabyaha novuga ngo mu yandi majambo ni kwa kundi novuga ngo umuntu ashobora kwifadikanya nabo, novuga ngo agateba ahantu, ni kuvuga ahantu yamaze kumenya ko ari mu banyakibi, yamaze kumenya ko ataciza kihakorerwa kiharangwa, mugabo akagira akabijamwo, akaja mu mugwi w'abanyabyaha, akaja mu mugwi w'abantu bafise ingeso mbi, hanyuma akagira akaja muri bo. Imana yacu nidutabare kugenda kwirigara ahanaka, kandi usanzwe uzi yuko iryo rigara libera kwa mafuti, usanzwe uzi ko iryo rigara liberamwo ibintu bitameze neza, ukajayo rero ukagenda uvuga ngo guhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Hanyuma irindi jambo ngaho yavuze ngo ya gatatu ngo aticarana n'abacokoranyi. Imana yacu nidutabare. Kwicarana rero si kuvuga ngo kwicarana muri bisi wari wese mwo kwicarana ntubuzi ngo ni umucokoranyi ni umunyabyaha ni umuki oyaye, mugabo kuno kwicarana ni ugucudika nabo, ni ukugiriranira imigenderanire nabo, ni ukugiriranira novuga ngo amadiri nabo, ni ukugiriranira novuga ngo amabizinesi n'abanyabyaha, ni ukuvuga ngo novuga ngo mukanwana mukifatanya mukabumwe. Imana yacu nidutabare. Kandi uzi ko ari abantu babi. Kubera iki rero kwifatanya n'abacokoranyi, guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, kugira novuga ngo kugendera mu nama z'ababi, ibi bintu byose kimwe mu bintu bihambaye bituma umuntu atakaza stati yo kuba umuhirwe mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma kandi no mwanditse w'indirimbo yacu yavuga ngo ariko uyu muntu ngo ahubwo ahitamwo kugirane kunhimbarwa n'ibiri mu byagezwe by'Imana. Umuntu ahitamwo kuticarana n'abacokoranyi, kutagendera mu nama z'ababi, kudahagarara mu nzira z'abanyabyaha, hanyuma ntagarukire ku kwitandukanya nabyo gusa, ngo ahubwo rero akagirane ngo agaca ahitamwo kwiyatasha, kwifatanya akaramata, kwiyuzuza n'Imana biciye mu byagezwe by'Uhoraho. Kandi ngo ibyagezwe by'Imana ngo akaba ari byo ngo ashira ko umutima ku murango no mwijoro. Uyu muntu rero mwumvirize ni impande zibiri. Uruhande rumwe rurimwo ivyo yanka, ibyo yitandukanya navyo, ivyo agerageza kuba kure yabyo. Ha mu rundi ruhande rurimwo ibyo agerageza kwifatanya navyo, agerageza kuba hafi yabyo. Ivyo navyo turabibonye ni ibyagezwe by'Uhoraho, ijambo ry'Imana, za ndirimbo y'amalouange n'amadorasyo. Ugasanga umuntu mu telefone yiwe hari ubutumwa bwiza, ukeneye indirimbo z'abanaka zigezweho zimpimbaza mbo zihimbaza Imana, indirimbo mpimbaza Imana, ugasanga naka ubuzi neza yuko indirimbo akunda kuba afise ziba ari indirimbo z'ubutumwa bwiza. Mugabo kandi turazi ko muri kino gihe hari abo usanga bafise ibiririmbo n'ibifilime n'ibifoto by'ubusutwa, by'ubusambanyi, by'abari gusa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. No muntu rero ngo yigira kure y'ibidahimbara Imana, hanyuma akigira hafi y'ibihimbara Imana. Uyu muntu ngo hariho ukuntu rero bizogena mu buzima bwiwe. Mu buzima bwiwe ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kandi ngo ico giti cama igihe caco. No kuvuga ko rero umuntu nawe nyene azokwama, azogwira, ibyo bizogwira, ibyo bizobamwe umugisha. Ngo ibibabi by'ico giti ntivyigera vyuma. Uyu muntu ntazigera yuma, ntazigera kehanirwa, ntazigera abaho nk'umuntu ari mu bugaragwa. Uyu muntu ntazigera abaho nk'umuntu yabuze icafuta n'icareka. Uyu muntu azoba mu bihe vyiza, mu bihe vy'itoto,
kandi ngo ico azokora cose kizomuberako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo rero burya ngomba ngarukirize ngaha. Ahantu rero tubwiwe ibintu bitatu bikuru bikuru biba ari byo wirigwano. Tubwiwe yuko hahiriwe umuntu yitandukanya n'ibyaha, yitandukanya n'inama mbi, yitandukanya n'abacokoranyi, muravyumva. Hanyuma uyu muntu agatera intambwe ku ya kabiri, agaharanira guhimbarwa n'ibyagezwe vy'Imana, ivy'Imana igomba, ijambo ry'Imana, ibimuhimbara bikaba mu byagezwe vy'Imana, ibimuhimbara bikaba mu ijambo ry'Imana, za ndirimbo mpimbazamana, vya bikorane, vya bindi byose novuga ngo bivyuzuyemo ivugabutumwa. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu bikaba ari byo bimuhimbara. Hanyuma bwa gatatu twumvise ngo uyu muntu rero ubugira gatatu ngo atayiberaho mu bihe by'umugisha. Iyo umuntu yitandukanije n'ivy'Imana yanka, iyo umuntu yitandukanije n'ibyaha, hanyuma agaca ahindukira akifatanya karamata n'Imana yiwe, akakunda ivy'Imana ikunda, akabiharanira, akaba muri ibyo, akabibamwo, igikurikira Imana umuntu nk'uyo ngo icimurenganya ikamushira ahantu acigera yumva ubugaragwa, no kuvuga vya bihe bibi, vya bihe vy'ivyago, vya bihe vy'ingorane, vya bihe umuntu yumva ko yumaniwe. Ibyo bica bibura ijambo, ntaco bimugira, kubera aba yibereye nk'igiti gitotahaye cibereye ahantu hari amazi, imizi yacu ishora mu mazi. No kuvuga yuko uyu muntu ntakehanirwa. Twumvise noneho ngo ico azokora cose kizomuberako. Nimba ari business akora izotoka, izocamwo, bizogenda neza. Imana yacu nidutabare. Rero nano majambo reka tugarukirize ngaha, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwebwe bashasha mutonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muze muraronka ibiganiro vyacu. Turafise ibiganiro bitari bike duha ducisha kuri runo rubuga igihe cyose twagiriwe n'ubuntu n'Imana, tukaronka imyanya yo kubikora. Mwami w'abamezi, tugushimiye kubwa no majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise agasanga ntari mu mugwi w'abahirwe, akaba yipfuje kuba mu mugwi w'abahirwe, abicishije mu kwanka ibibi, hanyuma akamatana n'ivyiza, kugira ngo bikunde umuhe gushika muri bino bihe vyiza. Bivuga ngo ico azokora cose kizomuberako. Uyu muntu n'utumugirira neza, umwe z'umutunganye, umuhe kubishobora vyose no gushika kuri no ngazi ya gatatu, yuko amera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi. Mw'izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisavye tuvyizeye, amen.